Nzi bimbonesha kure atakwihana nta juru no Repentance 11 TV abariko baradukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi abari mu Burayi eka aho muherereye mwese mu mpande zine z'isi ndabahaye kaze nongera ndabaha namwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye muri studio rero nkuko mubibona ubu muri kumwe na Prophet Ferdinando Bankuwiha ni mu kiganiro amamaza musanzwe mukurikirana imisi yose kuwa gatanu igihe cy'isaha 9 canke kuwa kabiri igihe cy'isaha 2 z'igitondo. Uyu munsi rero ico kiganiro mu gishikirizo na jewe aho mwari musanzwe mumenyereye abamenyesha makuru bari bakibashikiriza nka Kazero Florete na Nizigama Juvenal, ariko uyu munsi nije Prophet Ferdinando Bankuwiha muri kumwe muri studio za televiziyo ya No Repentance 11 TV. Uyu munsi rero twatewe iteka ridasanzwe aho twagendewe n'abashitsi biteka bakomakomeye. Murababona bamaze gushika muri studio ahiburyo ndabona umwigeme afite akamwe cyane yambaye neza aha ni mubafu ndabona nundi musore mwiza cyane se kwa musore murantunga ndabona nundi musore mwiza cyane atwenze izuba riraka nuko reka ronda bahe kaze muri studio za televiziyo No Repentance 11 TV bidondore bongere babaramutse reka duhere ngaha iburyo bwaje kaze. Ego murakoze je nitwa Kelly Anyera Bigirimana nk'abantu mwigeme cyane gishasha n'akamwe Yesu hama nk'abansengera mu ishengero GFB Church. GFB Church. Iryo rihe? Mu Nyakabiga. Aha, mu Nyakabiga ni mu gisagara cy'Ubujumbura cyane muri Amerika. Ni mu gisagara cya Bujumbura. Good. Ago. Ndabona rero ibafu mukora mu mibona turabona Man of God, reka mvuga ko ari Man of God kuko nibakunda gufata iyi surire bababuze ubuntu bwa Kristo reka tubahe kaze nawe bidondore bongere babaramutse. Ego nitwa Pasteur Mugisha Theophile nkaba nkunda Yesu Kristo nkaba nsengera mu ishengero rya GFB aho nyene yavuze mu Nyakabiga commune Mukaza quartier ya Nyakabiga kuri avenue de l'Imprimerie nimero 59. Urakoze cyane murakoze cyane abatumire bacu turabahaye kaze muri studio za televiziyo No Repentance 11 TV abariko baradukurikirana rero mwumvise muri kumwe n'abatumire badasanzwe basengera mu ishengero ryo mu Nyakabiga reka manze mbaze pasteur ahibafu bwanje mbega iryo shengero risanzwe rirongowe nande? Rirongowe n'umuvyeyi dukunda cyane Pasteur Niyongabo Stanley akaba ari umwungere tumenyereye akoreshwa n'Imana mu buryo butangaje cyane gose. Ego ndamaze kumwumva sinzi ko ari Stanley umuntu akiri umujene mugabo afite imbaraga z'Imana n'uyo nyene. Ego murakoze cyane rero ariko baradukurikirana ndize ko muri ko muranezerwa muri ko murafashwa n'ibiganiro bya televiziyo No Repentance 11 TV abenshi ndazi ko mudukunda kandi mukunda kutwumviriza no kudutiza amatwi abandi mukadutiza amaso ariko reka mbanze ndababaze aba bashitsi bacu wiyumva gute aha muri studio za televiziyo No Repentance 11 TV wiyumva gute? Numva nguwe neza cyane. Niyo mpamvu ngumutwega Cyane gose. Kandi waberewe cyane wambaye neza. Ego wambaye neza ayana muri GF Bible ma bintu ni sawa. Ego nako pasteur ngaka mwimwe ni kose pastor. Oui. Reka rero ndababaze abari kwadukurikirana bararindiriye gishasha mbega ni kiye gishasha mwa mutuzaniye kuri uyu munsi? Ibishasha ni byinshi kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi twabazaniye igikorane cy'agakura cy'ubwiza. Igikorane cy'agakura cy'ubwiza. Ego cyateguwe n'iri shengero nyene GFB Church. Ni conference yama iba buri mwaka uko umwaka utashe mu kwezi kw'icenda gitegura anniversaire y'ishengero isabukuru y'ishengero hama kikazotangura itariki 13 ego z'ukwezi kw'icenda kugeza itariki 20 mu itariki 20 turafise veye ego amakesha mu Kirundi ego aho tutazoba dutambira ibigirwamana canke turi mu buraro ubwa tuza turi mu bwiza bw'Imana ahama itariki 21 niho tuzoca tugira iyo sabukuru rero gishengero ego aho umukozi w'Imana tuza turi kumwe
n'abakozi b'Imana, umuvyeyi wacu nyene w'ishengero Pastor Niyongabo Stanley, hamwe n'umuvugishwa w'Imana yitwa Prophet Patrick Ngomirakiza. My God, Prophet Ngomirakiza Patrick. Ego, umuvugisha n'Imana, aravugisha cyane, arakoresha ibitangaza n'Imana. Nukuri singe no bivuga. Ivyo je niboneye n'abandi ndetse nawe urukura dukurikirana hari ivyo uba warumvise bivanye n'abo bakozi b'Imana babiri. Twarabonye ibintu byinshi biba, impumyi zirahumuka, ibimuga bikiruka, abamama bamaze amezi angahe bataravyara bararengeje amezi baravyara, ingumba zigasama inda. Nukuri umwami Yesu arakora ibikomeye, aracakora n'ubu ko yarari ejo n'uyu musinyi kwa ego prophet ego bizo ari byo bwiza cyane. Ico gikorano nuko catunganijwe mu buryo budasanzwe kandi bwo bwiza cyane. Mwaraciteguriye bihagije cyane, n'ubu turacyabiriko turacitegurira. Ego niyo mpamvu twaje no kuri televiziyo kumbonesha kure No Repentance No Heaven, kugira ngo dushobe gutumira n'abari kure n'abari kure cyane hafi, kugira ngo bashobore tuzoshobe kuba turi kumwe muri cyo gikorano. Ndabibutse abariko baradukurikirana ko turi mu kiganiro amamaza. Ego twumvise evenement idasanzwe aho mu gisagara cy'Ibujumbura azoba ari nka Nyamugigima, igiye gutuma haba ibintu bidasanzwe, ibisigo n'abadayimoni bigahunga. Twumvise ko azoba hari umukozi w'Imana Stanley hamwe na Prophet Patrick, abo n'abakozi b'Imana mu gisagara bariko barakoreshwa bikomeye n'Imana, kandi murumva ko biteguye bidasanzwe. Ariko reka ntatevye cyane, nigeme wacu mbona yakubise ko neza yajanishije, ndamubaze mbega ko mwavuze ko mwatumiye umukozi w'Imana Prophet Patrick, mukaza muri kumwe n'umuvyeyi Stan, nta bandi bakozi b'Imana mwigeze mwamwimbiye gutumira bazoza kubana namwe? Ego hazoba rero n'abandi bakozi b'Imana bazoba bahari, bazoba baje mu ico gikorane, batumiwe bazoza kudushigikira no kunezerwa hamwe kubw'isabukuru y'umwaka twinjiyemo mushasha w'ishengero. Ariko bazoba baje kudushigikira mu bisanzwe abazokora nabo babiri. Mbega usanzwe ukora iki mu rushengero rw'Imana aho uri mu rusengero? Je mu rushengero ndumuririmbyi. Urumuririmbyi? Abaririmbyi numva ko bafite umurimo ukomeye. Mbega mu rushengero muce gikorane mwateguye conference n'igikorane kizotangura itariki 13 z'ukwezi kw'icenda gushika itariki 20. Nimwe muzoguma muririmba canke hazoba hakano special mwateguye ku bandi, kubera ko muva mu bwiza muja mu bundi, muva no mu bwiza mugenda n'ahandi? Ego mu bisanzwe ko hagiye ishengero n'izokora, ariko hazoba hariho n'utubirya twabateguriye n'ama surprise y'abandi bantu bazoza barakora, twatumiye bavuye hanze. Naje ndumva ndimo. Ego murahaye kandi cyane. Pastor sinzi kazonyemerera, muzonyemerera. Ego pastor, ego prophet kari. Naje nzoza kuririmba, ndirimbira Imana. Bugenda akunda kuririmba nubwo ntafite ijwi ryo kuririmba, ariko nafite amavuta yanze. Nuko reka turatinze twongere tubaze umukozi w'Imana ngaha yamaze gushika muri studio za televiziyo No Repentance No Heaven TV. Tumubaze ikibazo kime coroshe kandi nibaza ko bari kwadukurikirana barinda amatsiko. Mbega gamukozi w'Imana, watubwiye ko mwateguye igikwani kidasanzwe, hari ibindi bikorwa mwagiye mutegura ibikwani bidasanzwe vyagiye biba kandi hakabamo imbaraga z'Imana, ni nakahe karuco canke ni kiye kintu iki gikorane ubona ko kizoba gikomeye kidasanzwe kizorusha kanovera ibindi bikwani mwakoze? Icyambere na mbere hoho nuko kino gikorane citiriwe Zoe International Conference. Zoe International Conference. Ego. Mu camake ni gikorane cy'ubuzima bw'ubumana. Ego. Aho umuntu wese yandikiwe yuko ategereza kubaho ubuzima bwiza kuri inosi. Rero akabijya nuko twizera ikijambo ry'Imana rivuga yuko ubwiza bw'ingoro yo hanyuma buzoba burushiriza cyane gose ubwiza bw'ingoro ya kabiri. Bisigura yuko turizera neza yuko uhoraho Imana uko yararejo nuno munsi niko akiri, ariko turazi neza yuko tutararonka neza akabijya gakwiye cyane kivyo Imana yoba yarateguye kwitwerekeye. Bisigura yuko nabakozi b'Imana bama bari masengesho basenga
kugira ngo ubushobozi bw'Imana bubandanye bubaza ko ari bushasha cyane gose. Rero uburyohe bw'ico gikorane nuko bazoba baje biteguye bikomeye cyane gose. Ivyo twabonye n'amaso yacu, ivyo twashoboye gukora ko ivyo byarabaye ntaco, ariko hari ibindi bishasha ivy'amatwi yacu atari bwumve, ivy'amaso yacu atari bwabone, n'ivy'intoke zacu zitarakorako. Ivyo bintu nivyo twiteze yuko Uhoraho agiye kuduha muri kino gikorane. Niko kabijya novuga. Yego. Murakoze cyane, tumva ko turindana igishika nanje ubwanje ndaza ko nzoba ndahibereye. Karibu cyane. Tumva ko ntosiba muri iyo evenement, ariko reka tuse nk'abagenda ku musozo w'iki kiganiro amamaza aho turi kumwe n'abatumire bacu, ariko dusaba mushiki wacu ngaha muri studio agire icabwiye abariko baradukurikirana kuri iyo evenement, ariko batumira cyane ari kubaha adresse complete kugira ngo ntibazoshobore kuzimira. Mbega iyo GFB hehe na maja hehe, abari nko mu Carama, abari mu Nyakabiga, abari muri Jabe, abari mu Gasenyi, abari ku Mutakura, abari mu Cibitoki, eka mbere n'abari mu Kajaga, hari n'abazoza bavuye hanze y'igihugu. Ko uyu munsi bariko badukurikirana biteze ubwiza bw'Imana, saba Burundi gusa, ndazi ko abakongomani bari mu Abanyarwanda ba Tanzania, hari n'abari muri za Australia, abari muri za Canada, za Amerika, hari abari muri za Asia n'ahandi. Abo bose bakeneye kuzomenya aho muzo muri ko murakorera. Kumbure kandi ndibaza ko bazobakurikirana ikibiriraho, kuko tutihenda amateleviziyo yo mu gisagara cy'Ubujumbura amwamwe na twebwe turimo televiziyo yacu izoba ari hiri kandi izobisha Andregite. Abantu banyiro muri ko muradukurikirana muzobanda ndani mukurikirana kubera kwigenekerezo ya 13 gushika ya 20 muzobona ibidasanzwe, muzobikurikirana bice kuri chaîne yacu ya television Nord Princess TV, mushe kuri antenne parabolique cyangwa mugaca kuri indi mihora za Facebook, za Twitter, za LinkedIn, za Periscope na za Facebook n'iyindi. Mushe mudukurikirana Andregite, mukurikirane ubwiza bw'Imana, ubushobozi bw'Imana bushobore kubafata. Nukuvuga ngo nta distance izobi hari, kuko distance Yesu yaramaze kwigira iki kwikuraho. Reka mugabo banze bavuge adresse complete, abagomba kuzohishikira live, abagomba kuzohibe, abazohaba. Ishengero GFB kiri mu Nyakabiga, ni kuri Avenue de l'Imprimerie, uri kuraduga uva ku ibibabajya kunahangwa bandanye uduga, ni numero 59. Hari sali yitwa La Vision, birabana n'ishure rya lycée municipal de Nyakabiga. Uhageze ngaho uhashitse, ushitse kuri iryo shuri uba ucubaza birarabana na niyo salle de reception, salle La Vision, naho nyene uzohageze. Kizotangura isaha 10 z'umugoroba. Murahawe ikaze mwese, ugwaruka, abamama, abatama n'abatamakazi, muzoze mwakire inyishu yanyu. By'ukuri Imana iriteguye guhaza imitima yanyu muri ico gikorane kizoba iyo misi yose. Murahawe ikaze cyane. Murakoze cyane. Abari mu kiganiro abamaza bari kwadukurikirana, turabashimiye. Imbere yuko turangiza tugomba kugira dusenge ico gikorane, tuge tugisengeye twaturi ijambo ry'ubwiza kuba ariko baradukurikirana n'inzitizi umugwanizi yoshiraho kugira ngo habe ikintu gikomeye gitegeza gukoreka. Dusabe pasteur urambura ikiganza, nabo satani yamaze kugira ko abategeza gusiya. Ugomba kurambura ikiganza utegeke inyuka mbi mu gisagara cy'Ubujumbura kwisi yose, intamba mbi zose zotuma abantu bataza mu gikorane zihave mwisengesho ryawe gusa by'umwanya muto. Bize ko rigiye gukora ibimenyetso bitangaza, kuko bijya mu mfizi nta mitendera ntase mu bitendera ntase. Ego kaze rero, kaze dusenge usenge. Ego mwami Yesu, turavuze urakoze kuri kano kanya turonse ko kuri mbonesha kure No Repentance No Heaven. Turatuye ikiganza cyawe ku muntu wese akurikiranye kino gikorane munsi y'amavuta y'umuvyeyi wanje. Ndategetse ndakuyeho intambamyi zose, ndakuyeho imitego yose ya Satani ku muntu wari we wese. Iri jwi aho rishika hose, umuntu yarasanze afise ikibazo, ndategetse ahaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Le proje vrahaso kalelemonda zabrohosia pelevro uzaketolemando zavredeheya. Tubisenze tuvyizeye, tuzi neza yuko
ugiye gukora ibitangaza kuva muri uno mwanya gushika muri ico gikorane. Abadafise amafaranga ya déplacement mu izina rya Yesu aboneke in the name of Jesus. Intambamyi yose ivuye kuri wa mugwanyizi turayanse mu izina rya Yesu Kristo, kuko tuzi neza yuko isinzi yacu yabonetse ku musaraba. Twizeye yuko vyose bigiye koroha kutworohera twese, kuko no munsi bizoba bikomeye cyane. Tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Murakoze cyane muri studio kubona mwatwitabye akamo twabateye kugira ngo mutubwire iki kintu kidasanzwe cyatuwe mu ishengero. Turabashimiye abariko baradukurikirana muri busa kazinda duhere ngaha. Ni Pasteur Mugisha Theophile, nkaba mva mu ishengero rya GFP Church, kumuvye nkunda cyane kandi nubaha Pasteur Niyongabo Stanley. Murakoze cyane. Nikeli yanyabigira Imana sengera muri GFP Church mu ishengero ry'umuvyeyi wanje nkunda cyane Pasteur Niyongabo Stanley. Murakoze rero bakunzi bimbonesha kure atakuyana nta juru abariko baradukurikirana mu kiganiro amamaza. Jewe nariko ndakibashikiriza muri studio za televiziyo no Repentance 11 TV ni Prophete Ferdinando Bankuwiha. Turabayeke banuye rero turavuze ngo naho ubutaha mushikare mukurikirana n'ibindi biganiro bica kuri imbonesha kure. Jewe tuzosubira ukindi gihe muri studio zimbonesha kure atakuyana nta juru. Umwami Yesu abahezagire. Murakoze. Amen. Naniza ninda tobimenya ko burya bigoye nshuti yanje gitunze inshuti zari nyinshi ariko ubu singira gitabara ko bariho ibyizigiro ubuzima cyangwa n'iherezo. Yacutinya yarabisezeranye nawe uduca mu mazi atakurengera. Yacutinya yarabisezeranye nawe uduca mu muriro. yaco wiganyira Imana iriho ku bwawe yiteze guhindura ubuzima bwawe. Haleluya. Umura witi Imana irakuzi hamwe amaso kuri Kristo aratabara. Umura witi Imana irakuzi hamwe amaso kuri Kristo aratabara. Arashoboye. Oye. Umva. Arashoboye. Arashoboye. Yes, tinye. Oh, oh. Yarabisezeranye Uduca mu mazi. atakurengera. Tinye. Yacutinya yarabisezeranye nawe uduca mu muriro. Yacutinya yarabisezeranye nawe uzoca mu matsi azokurengera. Yacutinya yarabisezeranye nawe uzoca mu mazi azokurengera.